to sadden or destroy or offend. ijambo kubabaza zikuna gutsitaza kushavuza. The Holy Spirit can be offended. Mwemera ashobora kubabazwa. For instance, if you say bad things about somebody, nk'akarero yivuze ibintu bibi ku muntu, or you say bad things about me, canke je ukamvuga ko ibintu bibi which I have never done, je ntakoze, as a human being, nk'umwana w'umuntu, because I have a personality, kubera mfise I can be ubumuntu offended. ndashobora The gutsitazwa. same thing, the Holy Spirit can be offended. nico kimwe na mwemu yashobora kubabazwa, That's why the gutsitazwa. Bible said we don't have to grieve the Holy niyo mpamvu Spirit, ritubwira ngo ntimukababaze Mpwemu Yera, because he has the feelings as well. kubera nawe arafise ibigumbagumba. The Holy Spirit also is never rude. Is never. He's not unkind. Impwemu Yera si umuntu si mbi, ntatwaza umukazo, Oh, he is not insulting. kandi si ntatukana, He is a gentleman. ni umugwaneza. A gentleman is somebody who does things in order way. Umugwaneza n'umuntu akora ibintu mu nzira nziza. A gentleman can talk to you easily, Umugwaneza ashobora kuvugisha mu slowly, mugwaneza without pushing. buke buke atari The karagusunika. Holy